FP-I wese turi yawe. Fraternité de patriotes Ineza. Barundi kazi dutahuzanye kandi akazi k'umushinga amateka. Twifuza yuko kugira mumenye ubaserukira icakora nigihe mumenya namwe uruhara rwanyu muri politike y'igihugu. Tubibutse yuko amahera yose leta ikoresha uko angani yava kagera ava mu makori n'amatagisi yanyu canke bigashoboka ko ava mu bihugu bigenzi vy'igihugu cacu kubera turabantu. Ayo mahera yose ava muri twebwe. Iyo rero ari karakoreshwa nabi n'umurongozi bituma tutigira dushikira amajambere. Ngibi ibintu dushaka ko mutahura. Igihe rero uzi yuko ivyo bintu bikuvako kandi bakabikugenyera ngo bizokugarukako, duhagarike gupfukamira no gukomera amashabarongozi, ahubwo twitorere abaduserukira bashobora kuja kubikimbukira ku neza yacu. FPI irabasavye isubira ishimitse umurundi agiye gutora ntiyibaze ngo namaraha hayu watoye, ntiyibaze ngo nuzoja kumushimira ejo ngo aza kumusororera, aza kumushimira. Guserukirwa nukubwira umuntu utoye kwagiye kubera inyungu zawe. Igihe rero atabazikingiye urafise uburenganzira bwo kubimubuza no kumwereka ko ataco yakumariye. Barundi kazi dukomeze politike yacu, dukomeze gukingira ubuzima bwacu mu gutahura neza tutiyobagiza akamaro ka politike, akamaro k'ivyiza, maze ivyo twidogamwo vyose dutahure ko bituvako, kiretse nitwamenya ko abo dutuma dutegereza kubashishitira canke bikenewe tukabahana. FP-I wese turi yawe. Fraternité de patriotes Ineza.